leta ya Kinshasa ngo yamenye ivyabereye mu gisagara ca Goma, aho mbere yatanze ubutumwa bwo guhoza imiryango yabuze n'icaye cyane igihugu cy'Ubufaransa cahaburiye umwe mu barongozi b'umuryango wa UNICEF ngaha mu gihugu cha Kongo. Ni mu itangazo ngenda basomere aho leta ya Kinshasa yaneguye cyane ibyabaye nubwo itashimye kugira byinshi ibivuga, ariko twe twababwiye yuko mu makuru twabahereje yuko M23 yoyo yavyagirije ino leta ya Kinshasa, ariko leta ya Kinshasa ntabwo yagize icyo bivuga ko novuga yuko kinini. Muri iryo tangazo twaza kumvamwo amajambo akomakomeye adasanzwe yavuzwe, ndetse n'ivyagiye biravugwa ko yuko babifitiye ko nabona impungenge na cyane na rijya bitaramenyekana abakoze kano kabikabishenje cyane mu kugandagura bamwe mu bayobozi canke mu baserukira imiryango yabo, ndetse n'abazungu b'ababirigi bari basanzwe baba muri kino gice cyo muri himbi muri quartier yo mu gisagara cha Goma, quartier novuga yuko ikomeye cyane. Mbere yuko tubabwira ibiri muri rino tangazo, manza unkundire ushonde kuri subscribe ndetse no kuri like kugira ngo amakuru yose tuzobaha azobandanye abashikira cyane atakibazo na kimwe. Naga ntango ndababwire icyatumye iryo tangazo risohoka. Hari uguturika icyo bitwa mu rurimi rw'igifaransa explosion kwabaye mu gisagara ca Goma kuri wa 11 ntwarante umwaka wa 2026. Ivyo vyatumye abantu bapfa n'ivyuma n'amazu vyinshi vyononekaye. Muri abo bapfuye harimo uwo bita Karine Buisset, umukozi w'umufaransa yakorera UNICEF. Ubutumwa bukuru bwa Kongo yashaka gutanga nuko leta ya Kinshasa canke leta ya Kongo yashaka kuvuga ibi bikurikira: kubabazwa n'abapfuye, barerekanye akababaro kenshi ku bapfuye no ku miryango yabo, gushima abakora ibikorwa by'ubutabazi, abantu bakorera amashira hamwe mpuzamakungu bafasha abasivile bari mu ntambara, kwemeza ko bataramenya neza icyatumye uko guturika. Bavuze ko hari amatohoza ariko arakogwa, ndetse muri ino tangazo icavuga ku bijyanye n'intambara mu karere. Muri iryo tangazo Kongo ivuga ko igihugu cyayo kiriko gitegwa n'u Rwanda hamwe n'umugwi w'abagwanyi ba AFC M23. Kongo yo ivuga yuko u Rwanda rufasha M23, hari ibice vya Kongo vyafashwe n'abo bagwanyi, nico gituma Kongo isaba ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwabo bwa Kongo. Ndetse muri iryo tangazo leta ya Kongo yatanze icifuzo ifise ku makungu, aho yavuze yuko leta ya Kongo ivuga ko ishaka gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu United Nations n'abandi bafasha kugira ukuri kw'ivyabaye kumenyekane, abasivile bakingigwe, ndetse baratanga n'insobanuro nyamukuru, aho bavuze ati muri make iryo tangazo rifise intumbero zigera kuri zitatu: kubwira amakungu ko hari abantu bapfuye Goma, kubwira amakungu ko hari ishira mu majwi y'u Rwanda na M23, gusaba ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo. Novuga yuko ivyo ari byo vyari biranze iryo tangazo ryasohowe na leta ya Kongo. Tugira tubasomere muri kano n'itangazo ryavuye muri ministere y'itumatumako ry'itangazamakuru muri leta ya Republika Demokarasi ya Kongo. Rirasigura ivyabaye mu gisagara ca Goma kuri uyu wa 11 ntwarante umwaka wa 2026. Isobanuro yaryo mu majambo make yoroshe ni vyabaye mu gisagara ca Goma. Leta ya Kongo yavuze yuko hari uguturika kwabaye mu gitondo mu gisagara ca Goma, vyatumye hari abantu bapfuye ndetse n'ibintu bitari bike birahononikarira. Ndetse banavuze kubijanye n'uyu Karine Buisset w'umufaransa kazi yari asanzwe aserukira uno muryango wa UNICEF ngaha mu gihugu cha Kongo. Ndetse leta ya Kongo yagaragaje yuko ibabajwe cyane n'ugo rupfu rw'uwo muserukizi wa UNICEF mu gihugu cha Kongo, ndetse inatanga n'amahoro n'akababara ku muryango wiwe no ku gihugu ciwe
cy'Ubufaransa n'abakora ibikorwa byo gutabara abene igihugu. Muri make niyo jambo novuga yuko president wa Congo yahise ashira habona biciye muri ministere y'itumatumako ry'amakuru muri ico gihugu cya Congo. Ibi rero bitweretse yuko mu gihe abantu benshi bariko baravuga yuko M23 kiratangaza hirya no hino ndetse n'igihugu cy'u Rwanda yuko ari bombardement yoba yakozwe na leta ya Kinshasa, biraboneka neza yuko leta ya Kinshasa ataruhara na ruto ifise muri no raswa ry'aba bazungu bari basanzwe hababa ngaha mu gisagara cya Goma. Ikindi tubabwira nuko Ubufaransa bwasavye ibijanye n'amatohoza yuko vyonyaruka cyane kugira ngo abakoze ako kabikabishe bashengezwe, bahanwe, basige ahabona. Babwira yuko nkuko mu kiganiro twakoze twababwiye ukungene no muhari wa ASM23 waciuja gukoranira muri Serena, novuga yuko muri press conference dasanzwe kugira ngo bamere nk'abicugwehe ku vyabaye, biboneke neza yuko atacu babiziko ndetse ari leta ya Kinshasa yabikoze, ahubwo ASM23 irengana nkuko amakuru yacu abibona cyangwa imbono yacu iri kirayibona. Muri kano kanya baci batumizaho itangazo ry'abamenyesha makuru aho Colonel Nanga we yemeje ubwiwe aranemanga yuko ivyo bitero vyagabwe na leta ya Kinshasa ndetse byari bije kwica Colonel Nanga, ariko biza kurangira vyishe abo bazungu bafise ivyo baserukira mu gihugu ca Congo. Ariko vyaboneka neza yuko ibiko biravugwa canke ibiko birerekanwa muri press conference yaramanyanga gusa akukugerageje kuraba ukungene aho barashe n'uburyo bavuga ko baharashe ntabwo bisobanutse. Nce ndababwira yuko hamaze kumenyekana nkuko twababwiye mu kiganiro carangiye aho drone ya M23 yahagurutse kugeza ize kurasa abo bantu. Harandi makuru avuga yuko uyu Buisset Karine yoba haheze imisi yarishwe, ahubwo vyoba vyakoze kugira ngo baronke ingenda muvano canke baronke uburyo bwo kugira ngo bashobore gutangaza ikiziga cyo canke urupfu rwiwe, nubwo abenshi batarabasha kumenya icuyu Mufaransa kazi aserukira umuryango wa UNICEF muri Congo yoba azira mu majambo make. Namakuru zokomeza kubatohoreza kandi tuzohamenyera byinshi, kandi twongeye kubona General Sultani Makenga muri press conference atahagaragaye canke atahabonetse. Biboneka neza yuko hari ikintu kidasanzwe muri no muhari wizinyeshamba, nubwo mutagomba kwibaza. Muri make ni byari muri tangazo n'ivyo twababwiye. Ibindi navyo turacakomeza tubatoreze ncegene ku bijanye n'izimfu zabereye mu bucagucagu bw'uno munsi w'igenekerezo rya 11 hano mu gisagara caga muri quartier Himbi, ahasanzwe hari etat major no muhari wizinyeshamba za M23. Nababwira yuko ari quartier yaririnzwe cyane mu buryo budasanzwe. Twanababwiye uburyo hamaze kuba ino bombardement abasirikare ba ONU bahise bandura bimwe mu bisigarira vyo drone yabarashe uko imaze kubarasa yaciye ihita nayo ikoroka nkuko amakuru yacu abitubwira. Rero reka ndabashimire mu bose tubanye miliyoni cy'amakanya n'amakuru tuza komeza kubana mu bindi biganiro vyacu. Ni vyinshi tubabwira kuri no munsi, ariko warafyonze subscribe nta nakimigiza kugucika kubera ko uza kumenya no makuru mu buryo bwihuse kandi kare cyane atabandi barayamenya. Je nitwa Cody the Black, iyi ni BF4 News. Ndagusabe gufyonda subscribe ndetse na like, hama usangize bino biganiro vyacu abandi mu gihe uba wabikunze. Bye bye.